bakunzi ba BTV Burundi naramutse mwiriwe bivanye naho muri nabaramukije cane jewe n'amahoro aho merereye tumeze neza turakomeye no munsi udasanzwe turi muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro cacu rwarukamurika mu kumwe na Annie Lorraine Kakunzi n'umunsi udasanzwe twagendeye ikigo nanje nobaho gisanzwe gifise abana bafise impano zitandukanye uherutse twakoranye n'abana bafise impano yo gutamba no munsi tuzakorana n'abigeme basanzwe bazi gukora ama serviette hygiénique benshi tuzi amakotetse no munsi dufise sujet idasanzwe aho tuzoganira kuvyerekeye isuku ku mukobwa mu gihe ari mu butinyana mbega mwigeme wewe isuku imeze gute igihe uri mu butinyana ni mukanya sase mugumye mudukurikira nkuko nari nababwiye ko nzadukuba kumwe n'abigeme basanzwe baririwe muri nanje nobaho naba twashitse aho bari reka tubahe umwanya bidondore batwibwire hanze. Okay, merci. Izina ryanje nitwa Rukiya Zabibu abandi umwana wo mu kigo nanje nobaho. Hanyuma nanje nitwa Sinzohebimana Anne Marie abandi umwana wo nanje nobaho. Hama nanje nitwa Uwamahoro Christabella abandi umwana wo nanje nobaho. Ndabaye ikaze kandi ikiganiro cacu isanzure tugiye kuganira mbega isuku ku mukobwa igihe ari mu butinyana bimeze gute umubiri wanyu bimeze gute mwebwe ikamwe ikaze wewe isuku ku mukobwa iyo ari mu butinyana byumva gute Jewe ubwa mbere na mbere ico nahura isuku ku mwana w'umukobwa mu gihe c'ubutinyana ubwa mbere na mbere iyo yamaze kumenya yuko agerageza mu butinyana aritegura ego hanyuma yamaze kujaho naho agaheza akafata kotegisi akambara ego hanyuma n'inyuma y'amasaha nk'atatu ko dufatishijwe nko muhira arashobora guhindura akambara kotegisi Nanje iyo umukobwa ari mu butinyanka araribwa cyane agira je kandi arakora isuku cyane akoga iyo yumvise ko agira je hama agafata kotegisi akambara. Zabibu byumva gute isuku ku mukobwa Ukuri ndavyumva jewe isuku ry'umukobwa umukobwa akenewe kugira isuku mu bandi bose ubwa mbere na mbere wosanga umukobwa vraiment atakuna afite yogura amakotegisi benshi baca bafata imbere ibiki bitambara bakambara nyene vyokunda yokwambara gusa akabikorera nk'isuku akaba mesa akanikira koga umwanya ku wundi. Okay, nashimye nkuko mubibona twese turi mu kibano sivyo turi mu kibano umukobwa iyo mu butinyana menga n'ikintu giteye isoni mbere kirateye isoni ya ni ibintu bisanzwe sivyo ibihe vyiwe kandi twese donc nuko kubaho ari muzima kuba uri mu butinyana vyerekana ko uri muzima ariko benshi tubifata nk'uko ni birateye isoni mbega mwebwe aho mu kibano muherereye iyo umukobwa ari mu butinyana nka jewe aho mperereye hariho bamwe iyo bari mu butinyanka bumva amasoni bumva ibimaramare umengo ntibonasohoka batambutse ugaca nko kumengo bimeze nabi ego abo ni mu buryo bumwe ko bamwe bibatera amasoni kushika naho ku shuri bitokundika ko bagenda ego canke iyo bariko bararibwa bikabatera akamengo nta n'ikintu na kimwe ushobora gukora nyine bagacika intege. Mwebwe murakora amakotegisi murayishonera mu bisanzwe mbega n'abaciye mu kibuga cavuye hehe ni abadamu nyene baje kutwigisha ingene babikora barazanye n'ibitambara baratwereka uko babikora natwe vraiment turabishimiye jewe primano bw'iwanje narayikoreye kandi narayikoresheje narayambaye kandi imisi iheze meze neza vraiment ukoresha udutambara koroshe ko hejuru tangura agatambara koroshe nuko nyene
Okay, ni izihe ntambamyi muhora mukunda guhura nazo bihagaze ku buryo umuntu ashobora kuba ari mu butinyangamugayo akabura uburyo bwo kugura amakotegisi, ni izihe ntambamyi muhura nazo? ubu bamwe kuko ndavuga bamwe kuko si bose ariko benshi nk'iyo agiye mu butinyanka arashobora kubura amahera yo kugura kotegisi. Ubu kotegisi zigeze kuri 3500 hariho nk'uko udupaki tune biba bivana n'ingene ava. Rero mu gihe urumva ko akoresha udupaki tune tugwa mu mahera menshi, nayo ubu hari ubukene. Ni kuvuga ko nk'uyu ataronse ubwo buryo bica bisa nabi, mva gucagira n'isoni kuja imbere y'abantu kuko ntiwogenda imbere y'abantu inyuma hose ku gisusu hose haboneka haje hagiyeko amaraso n'ivyo kumvika. Iyo ni intambamyi ya mbere ikomeye nuvuga dukunda guhura nayo, isoni mu kibano kandi vyatewe n'uko habuze uburyo. Iyo ni intambamyi ya mbere. Mbega wewe iyindi ntambamyi uhura nayo mu kibano canke nko kw'ishuri ihagaze ku kubura uburyo n'iyahe? Nk'umukobwa hari igihe yavuye muhira iwabo akomeye ariko ashitse ku ishuri akaca ava. Rero mu gihe ari ku ishuri arabura ukuntu, arumva isoni akabura ukuntu yasohoka ngo agiye muhira, agatinya no gusaba uruhusha. Agiye gusaba uruhusha naho ntibikunda ko ahaguruka, aca atuma umugenzi wiwe. Nabonye murafise n'ibikoresho, mbega babigishije gute, mubikora gute, bigenda gute, ibikoresho mubironka gute? Ibikoresho navyo turagura, ntiturabyitegurira. Ibi ni ibikoresho batuzaniye, baratuzaniye ibikoresho natwe turabigumana no kubikora twarahoze aha nyene. Mbega mubigenda gute rero? Twereke pratique ingene mubikora, uca usigurira abandi bigeme bariko baradukurikirana nabone barashobora kuvyifashisha. Bwaho tugeze ibintu biguma bihinduka, ibiciro birahinduka, amakotegisi araduga. Okay, rero dushaka utwereke ubuhinga ngene mubikora, bigenda gute? Okay, prema ni icambere tuba dufise ibipimo, gusa tw'ibipimo navyo dufise n'umunsi navyo twazanye. Rero mbaza kubirabira hanye turabise ukuntu nyene babikata n'udupimo barabidusigiye. Turabise agatambara ka mbere ngaha koroshe cane, niko utangurirako, niko gatambara kaja hejuru imbere yo gukora ibindi. Okay, utanguriye muri aka ukurikiza aka gatambara kameze nka eswime, nako karoroshe. Donc akanya niko kaza harya amaraso avuye ari menshi, karatuma amaraso munsi ntatoboka ngo urumva vyoshika bigatoboka. Amaha turafise akantu kameze nk'agashashe ushizeho, aka nako kadufasha gufata amaraso naveko, amaraso adafata mw'ikareso wambaye. Turafise rero akandi kantu ushirako hejuru, gusaka ntaragira ko tugakoresha. Utangurira aka ugashona, aha tukaba dufise urunyuzi n'urushinge. Ego. Aha rero tukaba dutanguye gushona. Donc baranka kujya k'impuzu. None ni bon, nuko murabiraba ariko arayishona, tubandanye tuganira. N'irihe tandukaniro y'iyi kotegisi iyi muriko murakora na zirya zo mu bwoko bw'ikizungu? N'irihe tandukaniro ubona? Niyahe ifise akarusho kanini? Yo ifise akarusho kanini mbona ari iyi, kubera iyi ukuntu dufata, ukuntu tuyambara ntibimeze nk'irya imeze nk'ukuntu umengo iragumye, gusa iyi iroroshe uyambaye kandi nigufata nabikwije. Aka gatambara premana kameze neza no mu mubiri no mu gutambuka uyumva neza. Prema je narayambaye kandi narayumvise imeze bon, imeze neza. Bijya bavuga yuko turazi yuko
iyo utagize isuku neza urashobora kurwara ama infection mu bihimba by'irondoka. Mbega iyi inye bimeze gute ko ari impuzu kandi turazi yuko ibintu by'impuzu kandi murayimesa nta ma infection itera? Oya, na infection itera mu kuyimesa uyimesa gatatu, ico ni ca mbere. Tangura amazi gusaga nawo murashirako ucukunguza amazi ugakanya, hejeje gukanya ucushiramwo omo mu yandi mazi, ayarya mazi yambere amaze kuyasesa ucushiramwo ayandi mazi, ucushiramwo na omo ukayimesa neza. Mu kuyanikira uyanikira hanze yego. Ntiyemewe kuyanikira mu nzu? Oya, hanze ku zuba kugira ngo yume neza. hama uhejeje yumye ukayibika mu nzu yego. Gusa urayirongora uhejeje kumesa harya amazi ya mbere y'isabuni, uyirongora neza. Iyi ni imyaka 3 urayikoresha. Yego. Ngo babaha none utu dutambara n'amatisi mwigurira cyane baragura mumaze kuyagura mu masoko. Sema aka kantu ni kakugoro ne burya bushashe basasa muri cafetaria bashira ku meza, karya uragakoresha ufatishije n'akanyene burya kanape. Yego, urashobora kwifashisha na ndo eshimeho murazifise kandi murazikoresha. Ni ibintu byiza cyane. Wowe wayibonye gute umaze gukoresha? Ego jina bazi kuzikoresha izo Kotex, ego fana ziratesa, zimeze neza, ukuri sinzi ibintu bivuga. Ego iyo Kotex imeze neza cyane, iratandukanye bene ziga zindi cyane kose, kuko ziga zindi urayambara uje kuyikoresha rimwe ucuta, ariko iyo yoyo urayikoresha aho uje kuyikoresha ukamesa neza, ukayimesa ku buryo aya mazi wayisizemo buryo kuno amazi aba ari meza, urayimesa neza cyane ku buryo uguma uyirongorora, buryo amazi za kuyikuramo aza kuba ari amazi yirongoroye, amazi meza. Ubona yuko yatagase y'amazi yasigaye ari meza. Hanyuma uje kuyimesa ukayanikira ukazurahindukiza kugira ngo ijye mikrobe itamujeje, akabika neza. Yego iyo rero Kotex yacu iratandukanye na ziga zindi. None ko tuzi yuko ziga zindi z'ikizungu turazikoresha, urashobora gukoresha nka ku munsi nka 3. Ibi bimeze gute? Iyi nka je bivana n'ingene wowe ubikoresha. Nka je hose nashobora Kotex umusata ivyo kumvika niyo kinera kuzana ubundi narakuje ndashisha. Rero mugihe umuntu umusata nje kwishana ndi kwishuri naho ngenda zitwara izo ziro ushaka gutwara eko ngenda zitware amanasaba ushaka ngenda nishanja iyo neza. Okay, nizi rero birasabwa yuko uguma uhindura. Ego uguma uhindura. Okay, pardon. Mu guhindura muhindura ngo cyane muhindura amakotex nka 3 yose. Oya, musi wohindura amakotex 2. Ego imwe ukayimesa Myorana. Oya, iyi ni myorana. Iyi imeze neza. Ni byiza cyane. Nawe wayibonye gute? Wana cy'abandi Inzu nayibonye neza, zimeze neza, ndamaze kuzikoresha nanje nuko nyene nshanja kabiri. Igikire mu bantu abandi bana b'abakobwa batazi kwikorera isuku kandi babura ku buryo, kenshi biva ku buryo bwo kugura amakotex ugasanga bariko bakoresha igura rero abakoresha amabari. Ego hari abakoresha amabari kandi mbona ari ubunye ari uburyo buzimbutse. Mbona ari uburyo buzimbutse kandi koroshe. Ariko baradukurikirana nibaza ko bariko barabibona ukuntu uriko urabishona. Ikirere muhanura abandi bakobwa ukwijukira iki? Abakobwa
basanzwe vuma babura uburyo ntibaze barasiba ku ishuri cyangwa ngo ahantu kugeza ahantu babuze kotegisi oya yiza kurikirana ingendo tuko turabikora ukurikirane neza urabona gutambara ibintu biba bimeze nawe ntiwitinye urashobora kubyikorera ukabukoresha kandi vuma bameze neza ubwambaye rero ntuze uritinya uzereka kugenda ku ishuri ngo nibwo bavuze kotegisi cyangwa kugenda ahantu ngo nibwo bavuze kotegisi kurikirana neza ingendo tuze turiko turabukora nawe urashobora kubyikorera. Merci. Je nahejeje kwishana Cotex. Ikurikira rero uhindukiza kagatambara ko hejuru mubona ka a tugahindukiza uko kagashirayo hejuru. Tutangura rero gushona uku shonye ugashona ugeza aha ugasiga place yo guhindura imbere. Kariyo tubishone turabikoza ego byoshoboka bahindukiza reka dushone tubirabe uko biza kuba nawe zabimenshi abakobwa bashika bakagora ama infection indwara zo mu kigo bivuye kubura uburyo bwo kugura amakuru igito bahanura rema niboreka kujya ku ishuri cyangwa niboreka kwambara amakotegisi kuko ubuhinga twabubazanye bwo gushona kotegisi nibaze ngo na kayishime mfise udutambara twinshi tworoshe mu nzu atamara ufise yo kugura urarondera agatambara mu nzu eswime hoho urazica no mu nzu ukarondera basi akayishima ugaca nk'iya yishime yabo tukayirondera iki gishashe cyo hejuru nacyo ntikikugore urarondera n'agashashe keza kajya gashashe basasa hajya kuri kafetariya bashira ku meza ugagata gatoya ugatushira hejuru igitambara urondera igitambara kigumye ugatushira nico kija munsi rero baraza kutwerekana mu image bijya bipimo kugira n'abandi bashobore kuza barazikorera bakoresheje bifashishije bijya bipimo kandi bakurikira ukuntu ndabikora mukurikire murakuna bikora ibintu bitoroshe oya biroroshe cyane ariko bisanzwe tukubarira buke si cyane none muko murabikora mamaze kwemera basi ku buryo bwo kwigisha abandi mu bana canke zidandaza byose ni bon gusa nituraronka imashini nizo turi kurondera imashini nizo sawa kubikorera mu mashini aha ntubona uko bimeze uyishoneye wenyine ushona buke aha ni example turi kubereka rero igime ko muradukurikirana murabona ko atacitwazo twirinde kurwara indwara ngo turutse ku isuku rike igihe turi mu butinyanka hariho uburyo bwinshi bwo kwikingira no kwikorera utu tubinda niko babyita mu kirundi mwige kubikora zabibarika bidufashamo no kubitwereka n'abandi ntiwitinye yego tugiye tubikurikirana wewe n'izihe ntambara waje guhura nazo wewe nka témoignage uba waje guhura nabyo utarabimenya inye byari bimeze gute jewe naramenya gukora izo kotegisi ego vraiment naragize intambara cyane rwose jewe ndafise mutoya wanje kandi n'uwo mutoya wanje ari nyene yaramaze kuja muri rege rero hariho ukuntu ubu ku mashuri baduhaye kotegisi umunsi we baraziduhaye izo kotegisi uduteka twabaduhaye hanyuma rero bampaye kotegisi 6 nshitse muhira aranyinginga bica biba ngombwa yuko ndamuha 3 basigaranye izindi 3 izo zindi 3 nazo mvuga ati nakuzimwiri ego ngaho kuri utangwa kuzo turaharira tuwaje gushika ndemera ndamuha 3 nanje umara 3 ariko ubu ndashobora gukora ndashobora no kumwereka ati ndangere bikora nawe utore wikorera
ego kubera rero ndashobora kubikora neza nkamuha akambara tugaha abagenzi b'iwacu agaha abagenzi biwe ego ko ubu nta bintu by'induru cyane ngo kuri Cotex ushaka ngo mama ngo tumusanga yari Cotex yabyo n'ibikibaho mbega yemewe kuzisangira oya vraiment bitemewe yani byemewe byumve ko bitemewe ko basangira wose abafise twiwiwe ego nawe zabivuga bimeze cyane bikagutera utarabimenya mbega nta mwanda mwahura nacyo byerekeye kwikura isuku igihe uri mu buzima yawe nambanye n'abaziba kandi nyinshi cyane mu kuronka Cotex byari bingora cyane byaragorana cyane kandi cyane kuko tangura kubimusaba mama aje nari mfise amasoni menshi aragira isoni byaba isoni toujours gusa byashikanye nyine nkayimusaba namubwira mama Cotex atafise vraiment sinobura kubivuga yawe arankorera akantu nk'agatambara kanyambika cyageze isaha imwe acangira nje kwambura acangira nje koga uko gusa ivyo bitambara byarabinshena cane cyaranjene gusa kuvaho namenye gushona ama Cotex rero je ndishonera gatambara ndarondera nuko vyo byiza barakoze kubigisha barakoze cyane nziko twaguma turaba ngene abikora ego Iya, bisa pakai. rero twahejeje tuba dusiga place aha cuhindukiza aho cashona ukahashonera indani kandi kuku kashona tukabikitse n'ingoga niyo mpamvu kaje nabi awuhejeje mu kuyambara urihinduka icuku aba ari igifungo aca ufunga nyine yego ni nk'uko uko mwabibonye muri aha ni ukuvuga ufunguko kugira ngo igume ifashe uburyo bwiza dushimire abantu babigishije amashirahamwe ariko aritaho gushigikira abigeme kugira ngo amagara yabo ndorabigitsina agume yifashe neza nk'uko mubibona yahejeje kuyikora urabibona aha ifunguko kugira ngo igume ifashe ndashimiye amashirahamwe yose ariko aritaho abana b'abigeme kubashigikira kugira ngo ubuzima bwabo bugume bwifashe neza amagara yabo igihe bari mu butinyanka kugira ngo ntibahandurire indwara kuko nta hantu iyo utagize isuku ushobora kuhandurira indwara ndashimiye abo bose bariko barabitaho kandi nshimira n'abana ukuntu bariko barijukira kubikora mu kubimenya baheje kutwereka ingene bazikora abariko badukurikirana mu birabe ntihagire uwundi muntu azoshobora kugira ikibazo cyo kubura ama Cotex ngo agware indwara
ngo uko yabuze uburyo ni ibintu byiza ni uburyo bwiza bworoshe utaguma ugura ushobora kugura agatambara katari gato ukagenda muhira ugashonana yatwetse ko ubona eswime kugira ngo ntibituboke ndabashimira mwebwe mwaduhaye internet mwakoze mugume mwifata neza muhanura n'abandi bagenzi banyu kugira ngo mwikingire mwebwe mwadukurikirana ndabashimiye naho gutaha mugume mukurikirana ibiganiro byacu bya BTV Burundi kuri Star Time 106 cyangwa 781 murashobora kuraba ibiganiro byacu no kuri Canal Plus 396 aho simashobora kudukurikirana kuri YouTube turiko ibiganiro byacu biraca Instagram, TikTok, Facebook aho simashobora kutubona hanze mu biganiro byacu naho gutaha